Igikorwa cyo ku munsi wa gatandatu nico gukunganiriza abarundi bose baba ngaha mu Birigi, ababa hafi y'Ububirigi, kuvuga mu Faransa, muri Hollande, mu Budagi, bakaza kugira ngo bagaragaze umubabaro bafise ku mabi yakorerwa abarundi hariya i Burundi no mu makambi y'impunzi, bongere ifatikanije na bari muri uwo mubabaro bandi, bibuke n'ababo babuze batanka canke bariko barababara bagorewe mu makambi y'impunzi, canke abo bandi bagiye baturatuzwa b'abanyamigambwe canke abajejwe agateka kazina muntu, abamenyesha amakuru n'abandi. Ivyo dufatira ko ni vyinshi, ariko notanga uturorero dukeya. Fata nk'icegeranyo giherutse gusohoka ca Ligue Iteka, aho yerekana yuko abantu bashika 1241 bishwe. Muri abo hagashobora kuboneka hirya no hino mu gahinga, mu mazi, ibiziga bishika 430. Muri ico cegeranyo nyene tukabona yuko abantu 1225 batawe muri yompi, hariho n'ababorejwe igufa. Ni vyinshi cane, ariko nibutse nk'ibi bijanye n'abantu bahiriye mu ibohero rya Gitega barenga 300. Mugabo icegera c'umukuru w'igihugu akivugira yuko ari abantu 38 bapfuye na 69 bakomeretse cane. N'ikindi kandi kibabaje kuri abo bantu bahiye, mbere twovuga baturiwe, baciye bahambwa ihuti cane mu kinyegero, mw'ijoro, ababo imiryango yabo badashoboye kuhashika ngo babone, bashobore kubona ababo kandi babihambiranira iteka, bashobore kubaherekeza aho bagiye gufubwa kandi bafubwe mu iteka. Icambere coco turizera tudakekeranya yuko ari akaryo keza, kubera yuko abo bakuru b'ibihugu wumva bazoba bakoraniye ngaha, b'ibihugu vyo muri Afrika, bakaba bazobonana n'abagenzi babo b'ibihugu vya Burayi. Kuvuga rero yuko ari akaryo keza ko gutanga ubutumwa, kuko n'ubutumwa buzoba buhabwa umukuru w'igihugu, ariko hariho n'indorerezi, hariho ivyabona, hariho bagenzi biwe bo mu bihugu vya Afrika n'ibihugu vya Burayi.